Kinege bakiri hafi n'ababandanya bakagira kuri iyi site yabo. None kugira tugere kuri iyi site vyogenda gute? Ibanga ryo gutunga iyo tuko turarivuga uyu munsi kugira ngo dutere imbere. Umukuru w'igihugu arasemerera avuga ngo muri 2040 dushaka kuba igihugu cifashe, muri 2060 igihugu giteye imbere. None ivyo bivuga bizokorwa nabandi, twebwe nyene gukwaruka, twebwe abajene. Nico bituma yenda guhamagarira ngo ikiganiro ibanga y'abatunzi uze tugumane nawe, tugikore, tugire duteranira amayide, dupartage amayide, hama dutere imbere. Hariho ico novuga kucerekeye bajyango bakunze bagaciro media tubaramutse cyane yabaragati mu gihugu cyacu Burundi canka abari kujya amazi. Reka tubifuriza amahoro y'Imana mugira wa mwubaho. Ntandi dusanga ibiganiro by'akataraboneka ni gaciro media ibanga y'abatunzi. Kwijwe muri kumwe na Jeff tugiye kuganira ku ibanga y'abatunzi. Bantu b'Imana. Ikiganiro ibanga y'abatunzi cyangwa agaciro media. Ikiganiro kiza kudukebura cyangwa kiza kudukangura uburyo umuntu ashobora gutera imbere. Biciye mu biganiro tugiranira n'abatwitangiye imbere bagatera intambwe mu by'ubutunzi. Uravuga ngo mbega gutunga ivyo biganiro ngo ibanga y'abatunzi niki? Gutunga ni ikintu abantu bose kuva kera na rindi bamwe bashira imbere ko umuntu ashobora kugera ku ntambwe kanaka agatera imbere. Mu gutera imbere nuko umuntu ashobora kuba afise atakihaniwe mu yandi majambo. Rero impamvu nje hano kugira ngo tuganire no kugira ngo umuntu wese yaho umujene canke n'uyundi atari umujene atahure ibanga. Turiko turabira ku bantu batwita imbere mu iterambere haba abari mu Burundi canke mu bindi bihugu tufate nko ku Bushinwa. Turaraba ikintu cyatumye batera imbere mbega n'igiki. Batera imbere kwera ugukorera hamwe. Bafise community iteye ubwoba. Bobo muri technology bari imbere bari avance cyane. Uri kuraraba ibintu bakora n'abantu baba innovateur sana. Bateye n'ubwoba. Ariko turibaza none gute babo bateye ntambwe mbega twebwe nk'abarundi uyu munsi dufatiye kugwaruka. Nibihe bintu teko turakora byo tuma dutera imbere. Hari afite ibintu byose bitengurira mu vyumviro. Tubanza kuzuza umutwe kugira ngo dutere imbere. Umutwe rero wacu urajana kandika. Mbega iki kintu ugira ndakyo kugenda gute? Rero abashinwa ikintu nabonye bakora n'umwana w'uruyoya umwana mutoya bakora mwigisha pratique. Amateora bamake par rapport y'ama pratique. Ico tugiye kuganira tuko turaba kuri ba Bill Gates ba Jeff Bezos bose aho batanguriye uri kuraharaba batanguye bafise amayide. Ayo mayide bashana application. None kwereke twiko uyu munsi tudashobora kubikora. Abajene uyu munsi turaheza amashuri ugasanga uko guheza amashuri kwacu tuwe turicaye ngaho mengo siho twibereye nta mayide nta vyumviro. Iyo turiko turakora ukamengo siho twibereye. Ariko ndibaza ngo kubera iki none uyu munsi twebwe ugwaruka twashaka gukura amaboko mu munsi kugira ngo dukore. Nivyo iyo uri kuriga wiga uzinguzoronka akazi. Ariko ako kazi none twende dushaka kugakreya. Mbego gya tugakreya vyogenda gute? Nuko kintu cyambere tubanza gushira ivyumviro ha. Cyo ndiko tashaka kuvuga rero niki. None iyo umuntu ari karakora mbega akwiye gushigirwa nabande ni bandi bakwiye kumutera intege. Bobwi wawe nyene so ukwiye kwitera intege. Nayahe mayide wowe ufise. Nico gituma naje ngaha kugira ngo tuganire ku iki kintu. Iyo umuntu afise ivyumviro mbega vyerekeza kwa bandi. Iyo tuko dukora ikiganiro ibanga y'abatunzi hari gihe benshi babaza ngo none ibanga y'abatunzi niki. Ibanga ryo gutunga nkuko nayivuze abatwitangiye imbere hariyo vyinshi batanguriyeko. Nk'umuntu ariko aravuga ngo mbega iyo umuntu ariko arakora ahereye ku busa ngo bigenza gute. Ukiguhera ku busa nuko nivyo nk'umuntu agiye dufate nk'abantu benshi twebwe uyu munsi twavukiye ruguru. Urafise itongo urafise naho bari hato ariko nk'ubugiye nko kurima nk'imyumbati canke ibijumbu
hari ivyo bitwa ngo imivyuka bivaye naho twakuriye sinzi mwe kuvyumva. Nibaza yuko ico ni ikintu uyu ugiye gukora uyu munsi gishobora kugumutahe ugatangura ugatera intambwe nawe ukaba umutunzi. Hari abantu benshi tuduhuya ko ama reference uyu munsi bashaka kuba bateye intambwe, wowe nawe urafise wowe hako reference nanje ndamufise kugira ngo ikindi naco hari imyuga itandukanye. Niyo myuga nayo iradufasha kugira ngo umuntu ashobore gutera intambwe. Iyo umunyeshuri ariko ariga atanguye mu wa mbere primaire cyangwa muri maternelle abafise indoto ye karaduka, hari abacika intege bakiri hafi ugasanga arahevye ageze nko mu wa gatandatu, anundi atera intambwe akabandanya akavumurya gushika heza amashuri akaheza na university. Mwabo bantu bose rero mwibanga ryo gutunga hari abacika intege bakiri hafi n'ababandanya bakagira kuri iyi site yabo. None kugira tugire kuri iyi site vyogenda gute? Ibanga ryo gutunga iyo tuko turarivuga uyu munsi kugira ngo dutere imbere. Umukuru w'igihugu arasemerera avuga ngo muri 2040 dushaka kuba igihugu cifashe, muri 2060 igihugu kiteye imbere. None ivyo bivuga bizokorwa nabandi, twebwe nyene gukwaruka, twebwe abajene. Nico bituma yenda guhamagarira ngo ikiganiro Ibanga ry'Abatunzi uze tugumane nawe, tugikore, tugire duteranira ama idée, dupartage ama idée, hama dutere imbere. Hariho ico novuga kucerekeye abantu benshi hari abagira amajaruzi wasanga umuntu ariko atera imbere ntunezerewe iterambere giwe. Mwico gihe rero aho niho hari kibazo. None ko kutanezegwa iterambere ry'uyundi, nutanezegwa iterambere ry'uyundi unawe ubwe wawe ntuzopfuteye imbere, kuko umuntu ni atera imbere azoza guteza imbere mukuru wawe cyangwa mutoyi wawe. Kwereka ni atera imbere cyangwa kubaka nka industry azoguha akazi mugenzi, azotanga akazi mu barundi mu bajene. Mwico gihe uzosanga tuba tubaka ama industry n'ibindi bintu amashure n'andi ma innovation. Rero bantu Imana nagomba ngo dusangire ikiganiro. Ushaka kufise nawe ama idea yawe, ushaka kufise ibindi vyumviro muri commentaire. Agaciro media yaje hageze yaje kugira ngo dufashe dukangure twebwe abajene kugira ngo dukore amaboko muzo, ntiturindire ngo nivyo twize ngo nivyo tutegeza guca dukora. Hariho ibindi dushaka gukora. Uyu munsi ushobora kuba telefone, ufite telefone naho n'umutahe. Telefone ni kintu abantu benshi tutaramenya. Sinzi ko maze kubona ubu hari abantu benshi bayigize biho. Hari abashaka ama stati badandaza ibirato, badandaza impuzu, ugasanga arose abakiriya. None yose umutaha hari inzoba yaguze. Rero bantu Imana muze dukore, muze dusangire ivyumviro, muze kuri Agaciro Media haje kubiganiro Ibanga ry'Abatunzi, Uburundi twifuza, entrepreneur quiz. Ivyo ni biganiro vyose biza kutuma dutera imbere twugura ubwenge mu vyumviro. Rero nagomba ngo dure kuri commentaire dusangire ikiganiro, ugire subscribe, sabone, hama turandanye kudutera imbere. Ndabashimira cyane rero abakunzi ba Agaciro Media ukuru mutabahengeshanya gukurikirana ibiganiro bica kuri Agaciro Media. Rero duhore kuri commentaire ndababwira ngo mugire aho muba mwubawe. Murakoze cyane.